Bo fest cyambere cyo abantu bomenya nukuri abasore ntibakiri muri Wema Entertainment nkuko babonye ikete hari kete ryasohotse rya Wema Entertainment nyezina nyene iryo kete ryaravyemeje neza ko batakiri kumwe kandi bararenza ko baravuga bati ahari nivyo nivyasiriye bafungiye mu Rwanda ariko inkuru Kiriku yavuga ko Kiriku yarafise show mu Rwanda rero Kiriku ntiya urumva ivyo bintu byarabaye Kiriku acarasiba na show yara performance acarasiba rero ico bafatiwe Hello everybody, hello everyone, everywhere. Another day, another chance, another brace, another beautiful day. People then call me Kodi Mr. Brock at the first from into to party and listen bisanzwe kandi abayikaze mu kiganiro cyo kwanya no kuri Akamu TV naje Kodi do Brock ndabazani update news ziko ziravugwa cyane hano muri Industry Plus 257. Yes, byinshi mugenda muravyumva ariko mugakekeranya ati bimeze gute kuna kuriya. Donc niyo mpamvu nabazaniye koresha umwana hano kuri Akamu TV kugira akorera analize ndetse anababwire ukuri kwinshi mwo mutazi kubiriko biravugwa cyane. Kamanzi ndamuyikaze ndamuramutse turamukiza abakunzi bacu amaduhite twinjira neza cyane. Guys, imeze bien muri fresh. I am good. You are good. Yes. Kabisa cyongereza ni cyinshi cyaduze kubiri kose. Mashuri make twiza ariko hari ubwongereza bumwe tushobora kwidefendamo nawe n'ubufaransa. Koresha umwanya. Yo. Kabisa duhita twinjira. Biriko biravugwa cyane mubo mwabanye kumwe muri team Satura ndavuga iradukunda Paceri ndetse na mugenzi wiwe w'umuririmbyi kuva mu Kayanza Rinoji batakibarizwa mu burongozi bwa Wema Entertainment kandi bivuga yuko abapeti bo babishinze ikirori bareka kwinziza amahera yo bofu ndavuga ko reka gukora cyane bijya bintu abantu benshi baracari mu rujijo barakende kumenya eske ni ivy'ukuri canke sivyo kumbure office cyubiziko bo fest cyambere cyo abantu bomenya nukuri abasore ntibakiri muri Wema Entertainment nkuko babonye ikete hari kete ryasohotse rya Wema Entertainment nyezina nyene iryo kete ryaravyemeje neza ko batakiri kumwe kandi bararenza ko baravuga bati tugiye gufasha abo mu gisata ca gospel music gusa kuco kina cyo waruvuza ati ngo bishinze ikirori ngo bareka gukora ibikorwa cyo sinibaza ko vyo bari vyo kubera Rinoji yarakoze ibiteramo byinshi ariko arakora ibiteramo byinshi agaragara nta giteramo na kimwe Rinoji adatumigwamo nta giteramo na kimwe cyo muririmbye nimbavuye hanze usanga Rinoji atawurimo byinshi usanga arimo rero ndibaza neza yuko ivyo bitaramo babi mutumamo kubera indirimbo yasohoye zahitinze ndetse zitari nkeyi bya sindirimbo nkeyi uravye na quality yazo audio video usanga ari ibintu nyene biri ku rwego mpuzamakungu kabisa kandi ibintu vyiza biritonda ibintu vyiza biritonda kandi bafise content iryoshe cyane kaze ya Rinoji na Monia Flair canke bishinze rya content nyene bana bareka ivyo bintu abarundi baravyihenda ko cyane iyo umuntu aremye content igapasa uyo muntu akwiye gukomerwa amashi cyane kuko si bose barema content karamba cyakunda urabona yuko imaze igihe bigenda buke ariko urabona neza yuko ifise imizi urumva dusa nta buremere ifise uburemere burayifise kubera ama commentaire yose gumubona umva bijya bintu urabona ko biguma bigaruka bijya bore rafise inguvu cyane kuko hari n'ama media menshi igaburira ijya bo ijya couple gusa kwitwa ko Rinoji na Monia Flair urumva rero ntibishinze bijya gusa ahubwo peut-être ko bamaranye imyaka 3 imyaka 3 bya simiki ushaka gusanga kuko sinibaza ko businya contrat y'imyaka 3 nimo mu konto usanga ari nk'umwaka umwe umwaka n'inusu umva imaze imyaka 3 urumva ko bo barongereza uno munsi rero nimba twabonye ikete rivuye muri Wema barandira ikete barandika hajyo barandi bizigura yuko bijya barashaka kuba barabivuganye ati rero mwe ni mwandika ikete mu posting
kubisheringa abantu babimenye ariko twebwe ntaco tusigira turenza kurumva mu masezerano y'ibintu nka bijya kuko n'ibintu bijya si ibintu biri yandamu tabya n'ibintu birimo amafaranga menshi cyane n'ibintu biri ku rwego hatari blague za twaturebo twatugwi twiterabwoba abantu barema ngo na marebo bona ma management ijya ni lebo kabisa wabona neza kwishiramo imitahe myinshi ubona yuko deja barandura ko bafite umuduga wa Lyon nako rinoji muri shu usanga yambaye razi izi mpuzu z'iki gihe amahera ingene zizimvye urabona neza yuko branding abantu basohokera yuko ari ahantu hakaze ari yuko brand bayirinda neza urumva ntibasanga mu makartier ko barayerero ya uzubona gusama numva atafoto nta caba ubibonera ku rubuga urumva rero biya bintu ushaka kuba barabivuganye twe ntitubimenye kandi ugwandiko burya abantu benshi ntibazi ico bitugwandiko burya ugwandiko n'ugwandiko tu nawe urashobora kwandika nyene hari abantu usanga bafite experience yo kwandika makete akandika kandi bari kumwe n'umuntu nyene mwengo bariko barashwana bakandika akanabisoma ati ibi ni boreka bigenda kuko bijya batabivuganye usanga urumva umwe wese abakeneye kwikwegerako ushobora gusanga wema yanditse ibintu ugasanga bashatse kuba cafuza abadogo ariko jigira kete nabonye vraiment basabiye umugisha ati batera imbere urumva neza ko bijya bintu vyarayazwe umuntu ntimwovana uko nyine maranye imyaka 3 mukavana ko muri iyo myaka 3 ntihobona defo umuntu nta n'umuntu ashobora kwihisha imyaka 3 yose unakwihisha umwaka basa amezi 5-6 umwaka uheze umuntu baba wamumenye neza urumva bageze imyaka 3 bajya abantu barazinanye yego koresha umwanya Landry promoter akiva muri Black FM muri Star System yaranditse gwandika aravuga yuko atakibarizwa mu burongozi bw'iradio Black FM kubera imvo izica nk'etsiri abakorana minonshi beshi baravyibuka muga uno munsi atakibazwa mu burongozi bwa Wema nta kintu arabivugako wewe waza yuko biva kuki icyo bivako hariya muri Black FM mu bisanzwe burya ibi bintu vya journalisme zacu biragoyereka makondisiyo araremereye gose meme na jemba naragiye gukora stage vraiment dafite nikete nara maze kujyandika ikete riri munzu kuba niyumvira kuri deposa ariko plus numva amategeko y'amaradiyo aya maradiyo ntaca ndavyihoza cye amategeko urumva sibo bantu bakuzi jusqu'à Z ariko bagutegeke basange bariko barazibira naho wakuraga urumva rero aya mategeko y'amaradiyo niyo mpamvu bahedise usanga baragwa na oruje ugasanga ariko baradekona kubera iki amategeko y'iradiyo niho yagendera 100% mutaraguye gose rero Landry yarabonye neza yuko kweri bitajanye n'umushahara hembwa n'amafaranga ko Hitop TV pardon barakorana Hitop TV yarakora iradiyo igakora wasanga aronse content ay Hitop TV aba radio ati kakadoka kariko karatu urumva ibyo bintu umva nibikunda urumva kandi bamubujije ugasanga Hitop TV irajyana nawe Hitop TV niyo life yiwe ijya Black FM nayo numukozi babihevye warishe umurima wawe ni hatari koresha urumva rero niyo mpamvu we yavyanditse urumva wewe yaravyishimiye burya wo uvyishimiye cyane ni wavyandika mu bisanzwe uvuga ati jewe nta kibazo ngira ni wavyandika sivyo akanabi publier kandi abantu barabitahura singoma mwe mwandike abandike nabandike nawe design aherutse kwandika ikete ucurindira ngo ni kete rya simplice bro ivyo urumva yuko koresha umwanya Wema ni entreprise entreprise bikeneye ko investisa ikaronka na intérêt kanaka nka analyse yakoresha umwanya donc Rinoji plutôt na Landry bari muri management ya Wema kandi barabinvestisamo amafaranga wowe nkakoresha umwanya uri mu chef de l'entreprise kanaka wewe wofata abantu bari kwatuma za intérêt zinjira wa investition musava ugaca ubareka bakagenda
cyangwa ho bahari n'indi mpamvu ugasanga bariko baraguhomvya ngaho urabona Kodi ijya mbere ujya mu mere wa Wema ujya n'umukizwa ya n'umukizwa ntaho vyakabahaye imfyisi n'intambwe bibane ntibikunda urumva mudumana itegerezwa kuba zitandukanye ujya mama jewe nka analize yanje nyene je no bandavyiyumvira ujya mu mama yoba yarambiwe urumva nukungire kuko arashobora kuba yaje muri target yo kuvuga ati urwaruka ngira ngomba rukizwa ko abakizwa muta ntaca tokora kugira arashobora no kukuvyara akagifata nk'umuvyeyi wawe akakubwira ati icyo uzokenera uzombwira ariko agasenga akaguma ku mavi Imana fasha urumva rero bashaka kuba yararambiye abona ibipeti imyaka yose ntibikizwe munyuma kabi yavuga ati oya nyine reka ndiko mvomera amazi mu rukangaga urumva kavyihoza sivyo kuko mentality zibajya bapeti ni inzoga rinoji wewe agatabi kama kari impande yego sivyo inzoga ukadushira ko ni iboro kandi ya ntuze ya moni ya flare ko peut-être waramubwiye ati wana mama na gatwiko wewe birabisha amaso ariko akabona gatwiko yabwiwe na gatwiko ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa avuga ati oya ejo nzoza numva ngo ngura amarenje zanumva ngo amaranje ngo ibigoma urumva umwana yavutse oya urumva umama sho kuba wewe target yiwe kuko umwe wese mani muvuganye muri mu kazi kamwe umwe wese afite target yiwe mu mutsimi wiwe itandukanye niyigaragara niyo yakugaragarije rero ajya barandira shaka kuvuga ati okay twe target yacu rero no kuza industry yacu kuko Landry kuva kera yarafite indoto yo gufasha umusani yo kumumanaginga kumubrandinga urumva ariko yabura uburyo meme aba bantu nka twese nuko ego meme na jisho mani jisho muhaye ivyunguka bikwiye bro yo kugwa ko gushikaho isi yose ivuga ati turaza umuntu naka kwabaho kabisa meme na jewe hari ivyunguka wo mpaje nkavuga ati wana ba Thompson the voice warabonye ko Thompson nabigerageje bya kwari kugerageza kwerekana basi ubushobozi bwo kuba seriye n'umuntu manu umuntu urabaseriye nawe umva we ukujyame urota content ati ndamutwikiriki ndamutwikiriki kwera iki nivyunguka nta majambo bantu bagikeneye urumva rero bijya bintu Landry yarabishitse ko kubera iki ivyunguka vyari bikwiye sivyo imisomesho ko nyine nka lancement nko gusinya amasezerano kwa muvayo urazi party yari ihari wari yarurira inyamuki yarura nimbugi inyama gusa nimbugi umuceri wonyene nimbugi ibiki vyonyene ibinyobwa wanywa ivyo ukeneye vyose decoration yatwaye mani miliyoni 2 kwa muvayo kuri kwimana batumiye abantu bakomakomeye no muri industry bakomeye cyane ni Landry yakoze accident oya yego mingo yari yakoze yaragwaye kuboko barakoze ntuze rero kuko kiya gihe harimwo bayani harimwo naba Kid Ngabirano voila urajya bro invest yari nyinshi cyane umva giya kintu honyene kirahabura n'umurimbyi wese aravuga ati wana uyu murimbyi no mu makora bogo murimbyi arimwe imitahe shishogwamo imitahe nkiyi afise natala urumva neza ko ico kintu baragi rero Landry professor avuga ati reka rero akuru no mama aturondeye ngo dukorane dufashanye sivyo kandi imene mumu Wema Entertainment ndazi nitashima ku gwego igeze ko abapeti bayigejeje ko vraiment nukuri izoba ari ntashima pe ko bobo nimba barafashije ba Landry gushika kuri izo barabashiramo investment ariko bari brand gusumba Wema Entertainment Wema izina ryarakuze no musi Wema Entertainment irayizi baravuga Wema Entertainment ariko hari amarebo menshi nga kandi akora ariko ta mu journalist ubaza iryo zina kari kubwira akubwira ngo abona ni bande urumva ariko Wema iri hejuru cyane kabisa koresha umwanya abenshi babaye muri Wema bavuye ndetse batungira agatoki Landry promoter bavuga ko ari we yavuye ndavuga nka ba Kid Ngabirano bavuga yuko basohoye indirimbo yaha promo indirimbo za Rinoji gusa
ndetse kugeza uno munsi abana bamaze gusohoka imyaka akaba basanze inyuma mbega ivyo bintu waza uko Landry wewe urabona Kodi bisanzwe Landry ubushobozi bwiwe bwari bufatiye kuri Rinoji kandi burya nta kaburi imvo bro nta kintu kimwe kibura impamvu iya bifatanganya ngo Kidi ngo Yani Rinoji oya Alvera afite manager wiwe nujya nyene oyayi Alvera manager wiwe yitwa Lenini Mana ariyo Lenini Mana ariyo akoresha ikiganiro citwa tubigenze gute ujya niwe manager usa ari muri Wema ari muri Wema ariko biragabuye urumva igisata ca gospel ko Landry vya gospel none abizihe sivyo urumva ariko music arazaho yododora umva none ntiyadode kwa sapi kirapasa Rinjoro afite amakora bo mani n'abaririmbyi bakoma kumenga mu Burundi umva yarahuje ba Feedbite ba Bface ba Proba urumva muri Legend Remix urumva ahadodora we ubushobozi bwiwe mu basani niho adodora kumvira rero iyo bivangatiranye meme na Rinoji yari kuzopfa abonye yuko aba bapeti nta buhinga bafise niyo mpamvu namvuga ngaha ati mu bisanzwe nta muntu numwe afite ububasha bwo kuzimya umuntu ni nkuko ata muntu numwe afite ububasha bwo girane bwo kuduza umuntu ngo ni nguvu ziwe n'ukuboko kwiwe officiel Rinoji deja yamaze kora hit kare ku gatwe kiwe Legend none gasha umaze gukora hit ukatuhura n'umumesha rero umukreateur ukatuhura n'ivyunguka imitahe none utaduze zobufise imyaka kabisa d'autre part hari abantu bavuga ko Landry yagombye kwitwara nk'umusani yitahura kare nk'umumanager bituma Wema binamushavuza kubera Landry warabona itwara nk'umustare bitandukanye na ba Kent P uburyo babikoramo wembega niho babaza kandi ico gituma mu buzima rero umuntu ategeza kugira lock yiwe kuko ako kantu nimba yarakaremye ahubwo arakaze man nushobora kumera nka naka ngo witware nka naka we witwara nka wewe none twisi ariko halo comportement zo artiste no comportement zo manager man inshingano ni nkiba abantu je bahora bambwira ngo comportement ngo z'abagabo we ngo nukuri ngo dekona nko bijya bijambo uvuga kuri kamera uri umuntu w'umugabo ngo ufite abana umugore urumva ufite urugo ngo abana bawe uri kubigisha iki urumva ngo raba ingene Madrid ingene wambara bro comportement y'umuntu n'inshingano ziwe mu mutwe bitandukanye hari abantu bavuga hari umugani bavuga ati ngo tugaragara nk'abakinyi ariko dutungishije benshi Landry ashobora kwitwara nk'umusana gateri zero ikirato kizimbye mashenete ikiniki sivyo ariko inshingano ziwe kuri Rinoji je ndamaze kuzibona pe bro aratigita Rinoji n'umwami kabisa urumva Rinoji abayicaye Landry ni wamutora meme na jewe ibi biteramo vya Magera Plaza vya zanuze za Mutwenzi man jewe nararuha nukuri kwimana nararuha pe urumva Rinoji mani wapanga kare murabijya bintu wigira murabijya bintu mubona Landry kuri social media bro Landry aca mu muryango aranasitana n'abantu ariko aje gupanga karere kwa MC bro nta vya brand byo kugira mani Landry ahagarara mu bafana gira fate video nziza kazunguruka bro aruhuka ruko Rinoji avuye kuri stage kandi niba hate baca bagenda urumva aho bagere niho batuza rero bakaraba ama video ko Rinoji n'umumesha aca editinga editinga ashiramo akabiti cabaziposta rero inshingano za Landry uzozibona kuri stage Rinoji afise igiteramo niho uzobona ati Landry attention ubwa umuhungu arakora urumva ivyo nitwarira ingene yambara ingene agira ntimane kwifata neza ko umuntu ntiri bikosa ntaje nyine imitwe y'abantu baba batahura umengo ngo umuntu ngo arinde ngo kwambara amashati ngo arinde ngo kugira ngo kwigira nk'umupapa oyahaye man ubumana Kent P Landry ni Landry manager wa Diamond yitwa ngo iki Dangote none ameze nka Kent P akora nka Kent P uramubona ariko asunikana n'abantu abwira abantu ngo ivi na ivi bo bafite amaluka atandukanye sivyo manager Happy Famba nawe ni byo wavisho niwe undi muntu uvisha mu ruhisha cyane
bro aramupangira karere kose urumva umusana bari nk'umwe we abona aje umva ubuzi buragabuye wewe umusani agusaba agahogo kawe nawe ukamusaba imitigito yego imitigito impuzu yambara kunukunuku gerandira hora na telefone amana atimbwira kankisi mizigo anipe mafoto ya mamizigo tuone ingene ibintu agenda yambaye atangura gupanika urumva rero ivyo man ni ibintu biri simple abarundi ni batahure to ko kuba manager atari gihagararo canke ikinimu ni mu mutwe kabisa twamaze kubona abaririmbyi bagiye batandukanye bavuye muri management babadeze kiripe ugasanga kubera vya bintu bahora baronka ya mafaranga bwabo oya man rino jisuko rino jima n'umupamba naye rino jina randri barapambana man kuko meme nawe ma entertainment muziki sivyo randri yarabayeho urumva ivyo bintu vya we marega nibwo bwari sibwo bwari ubuzima bw'abarandri oya ahubwo wema cyari gice urumva muri life bajya basore sivyo kuko rinoji ubari hit deje arahitinze afite ibikorwa man je ndazi neza jewe amabanga ya Women Entertainment na ba je man vyinshi ndabizi ko je ndi muri family je ndi ndani bafise ibikorwa vyinshi muda nukuri kandi sinibaza yuko wema yoba yarabiye kuko nibikorwa mani bikomeye azobaha ivyabo ujya mu mukizo rinoji arafite ibikorwa vraiment bikaze arafite ibikorwa bikaze kandi sinibaza ko bazonanirwa mani n'ama video mani sinibaza kuko nimba iyo bari impamvu yo gusubira inyuma Imana nayo ntiyo kwemera yuko umusore yaserutse ngo asubire inyuma atakare iyo mari nta murundi wese yo kwemera kwitakara pe aba manager man nta munato managing rinoji rinoji nta munato mushiramo imitahe ko arahitinze deja yego urumva ujya n'ububovu barandi bavuga ati wana ukeneye ko dukorana turahari bro nta 2 semaines zohera batarasoni mu manager kandi ikindi naco ayandi mahigwe bafise kwasatura studio irahari bo recordinga nta kibazo na Sadio yo favore yo ikora akavuga ati abapeti babandanye ibikorwa Kent P ari hajye urumva man Jesse numva iyo vyohera mbe Yves Bar urazi ko ari umu director Yves Bar umu cameraman Yves Bar man ari ama video menshi amaze gukora ha muri industry kandi ajya ama video yose ubona yari no jasohoka bajya bayakora Yves Bar ukuboko kwe kubakurima rero Jesse nibaza yuko Jesse nibaza iyo vyo ngo asubire inyuma studio ihari twe turafite umuvyeyi mu twaramugwanye ko nawe ewana atezwa kudusubiriza karabasasi kabisa twibandani karabasasi nyene nuko hari abarundi bamaze imiso bafunga ku hugu kibanyi cy'u Rwanda bikuvugwa cyane ndetse kugira nino saa tuvugana batararekurwa bagira amareyo presque une semaine ça dépend hafaho bari bagiye gutegura ikirori cyasho ya Kiriku mu gihe twebwe baza urumva bagategura ivyabo bose bagategura ba Bruce Melody ba Kevin bose barazi kwateruguye ibitera mu ngayi bujumbo bakagenda uko eske kumbura office kuntu wavyumvise ni cabitumye bafungwa sinzi ko ushobora kukidusangiza nyamba ufise icubiziko ivyo je narabisomye ahantu mensi hari umuntu yigeze kundungira nuko atazina nandise ko je caption na post nze kuri Fibi yabonye umuntu anyandikira ko bitekoresha umwanya nza mbona igitesto kireho gwamena n'ufite ubone bwo kubisoma vuga ati none umuntu ntazi ibi nibiki foto ntawe nziki anyandikira ibintu amajana ngahe ngo barundi bafungiye mu Rwanda je narinzi ngo nabarundi abanyagihugu bafashe barafunga rero nabaye tamporize ndabaye intese ndavuga ati reka bijya bintu mfata umwanya ndabisome ndabisoma bana ibintu biri très important ko nabonye n'amafoto yaramahe n'amafoto Hakimoza n'ujya undi mupeti urumva n'undi mutipe ndavuga ati abajama ndabazi urumva ndavuga isi Hakimoza canda bikopya canda biposta nabonye ko birahari nivyo nivyasiriye
bafungiye mu Rwanda ariko inkuru Kiriku yavuga ko Kiriku yarafise show mu Rwanda rero Kiriku ntiya urumva ivyo bintu byarabaye Kiriku acarasiba na show yara performance acarasiba rero ico bafatiwe ntacyo nzi pe ntacyo nzi ariko hari abakomantere nabonye hengo none ngo Bruce Melody we niba bone yakarayemwe banyagisa man mu bisanzwe aba umurundi n'umunyarwanda bafise mentalite zimwe murundi mani nikijana kore yakana kijana urumva n'umunyarwanda nikijana kijana rega turi bamwe nico kimwe urumva hajya rero bo sinzi gusa sinibaze ko byari vya politique bari zindi yamfere nyene yandi ma systeme kuko baza basanima n'abasani bafite amanyanga menshi amanyanga menshi vraiment na Bruce Melody ngira nawe ni kumufata yari amanyanga yakoze dola kamere wibaza ngo vyarangiye nabakiri kusho gusanga ari ama systeme bakoze ariko biriko biravugwa cyane abanyarwanda mu commentaire yuko bo bafashwe ko baramwerura urumogi kwibaraba yego y'abatipe nabo barakunda urumogi muti sino bihakana pe ibyo sino bihakana kabisa bro barakunda iganja kandi rero sinibaza ko urumogi muti urumogi burya naha birabujijwe birabujijwe kurunwera ahagaragara mugashaka gupowe wawe ukarunwa vraiment nta kibazo ntawe kwiruka yego ariko kwibarabara uri kurigisha manu gwaruka gucoma kandi urumogi nago sigwiza ko mani nikiyayura mutwe bro hari umwana nkubugize uko umwana arenganye director caboregwa byamwotsi ko cyongoretse ibaze rero wagize winjije abo ibyo nimba ari byo babaradekonye ntawo bishima rero ari icaha gihana umva nivyaha nk'ibindi bazobaca amande nimba ari igifungo nimba ari misi ariko sinibaza yuko kurunwa no kurudandaza sinibaza yuko iryo kosa ringana kurunwa ndibaza byo babiri erego runyoba waruguze sobanura ko ariko ushobora ko bari ahantu waruranguriye yes none umva werekana niyo warukuye ariko sinibaza ko borukura aha mu Burundi muta no aha mu Burundi bro imodoka badasaka kuntuze ku ma frontiere canke kuki kwanza mu Rwanda urabona yuko badaca ino baca Tanzania baca Tanzania bro nimbuzi abantu basaka Abatanzania muta baragusa kubyo no mugwara barahakontrola urumva yego rero baruguriye hariya nibace baronderaho baruguriye rero nujya yabaruguriye nawe afatwe kandi burya mani ibi bintu birabandanya bizana icuka kibi mu bihugu mani ibi byo gufungira mu kindi gihugu bro wa uri umurundi nk'uburabona yuko Burundi n'u Rwanda bitabanye neza bategerezwa kubera ayo makosa bayakoreye hariya nye yego ariko ayo makosa barayakoze ariko mu bundi buzima rero burya bro we wumvise ngo umwana wawe ngo yakubitiwe ku mubanyi birakubabaza gusumba aho mubanyi yo baje kumukubitira iwawe imbere y'umuvye urumva umwana mu buzima busanzwe akosheje umutwara imbere mu banyi yo muvyeyi ukamukubita akabona ingene uri kuramukubita yego kuko hari uri wamukubiti wawe ntabazi ingene wamukubise ntabazi ko wakubise mu jisho ntazi ko wakubise ku mutima ntabazi wumva ivyo bintu manini ni ibintu bandanya bibabaza bibanda bizana ivyuka bitari vyiza hagati y'ibihugu bibiri bro urumva jewe muri mindset zanje nakwiyumvira yuko umunyarwanda akosheje afatiwe mu Burundi ataguhanirwa mu Rwanda imbere y'abanyarwanda umurundi akoshereje mu Rwanda ko yoza guhanirwa sivyo Bruce Melody ko batamujanye kumuhanira hariya mu none rega makosa ni yayande umva rega sinavuze ngo abana nibo bakoze ikosa gusa umva ko navyo umva jewe imbono yanje nabona uko kubera bro je umwana wanje mane sanze ngo bamukubise hariya bro turashwana je naranatanze gasopo kirazira umwana wanje kumukorako muzane
sivyo umuhanira imbere yanje kuko uri umuvyeyi ndi umuvyeyi muhane mbona ingene kutakanywa hafi ku maguru sivyo hari umuntu umwana gukubita umwana muhimigere ingumi bro bavuga ati none bariko baragwana cyangwa ariko aramuhana umva ivyo rero bisaba yuko ubikora mbona kugira mvuga ati okay urakoze wa muvyeyi nanje cyangwa nkubwira ati mureke ndamwihanire aca ndamuvutagura kwera nawe ugashimuka avuga ati ego aramuhanye cyari bikabandanya kabisa tumera nk'abarangiza ikiganiro kuko umwanya bafite byinshi twavuga ntitwabimara ariko murabizi ko twatumuzana tukayaga bibi canke biriya ariko arafise ijambo ry'agasunura rugi agasunika rugi nuko nabasaba ko tubandanya dushigikirana bo je cyo nshaka umurundi wese azogira ikibazo agize canke ivyo azokumva ego sivyo ibihuha mu Burundi azorabe akamotive turi update cyane kandi je ndahari bando nkuko bishakiye kabisa ariko nta yandi ma TV je ando nkuko yishakiye ego koresha umanya kandi gushimire cyane asante sana yariko Dido Black kuri mic ya mbere nkuko bisanzwe twashikirize vyinshi urashobora kumvirizamwo ivyo ushimye ivyo udashimye kabisa turabakunda cyane ciao I love you so much